Urukundo rw'ukuri rurakomeza no mu gihe tutumvikanye kuri vyose. Inyigisho ishingiye kw'ijambo ry'Imana ku rukundo n'ubumwe igihe hadutse kutumvikana hagati y'abakundana. Mu buzima busanzwe, abakundana canke abubakanye ntibama bahuriza kuri vyose. Hari igihe usanga umwe yifuza ibintu ugutandukanye no kwiyumvira k'uwundi. Ivyo si ikibazo, ahubwo ni ibisanzwe mu mubano w'abantu babiri bava mu buzima butandukanye. Muri iki gihe, ibintu vyinshi biriko birasambura urukundo. Hariho kwikunda, kutagiriranira icizere, kwanka kuganira kuko ata importance mubihaye, kutihanganirana n'ibindi vyinshi. Abantu benshi, ingo nyinshi n'imitima ya benshi birasenyuka kubera ibintu vyoroshe ariko baburiye umwanya wo kuganirako ngo babitorere inyishu. Ariko ijambo ry'Imana riraduhamagarira kugira urukundo rudakomwa n'ivyo tudahurizako. Turabe ku gice ca mbere. Kudahuza ni ibisanzwe mu rukundo, bibaho, ariko ntivyari bikwiye kumara umunsi bitarakemurwa. Nta kintu kigoye nko kubana n'umuntu mutazi ibintu co kimwe, mugategura ubuzima ukundi, ariko ivyo si kosa, ni ibisanzwe. Kenshi ivyo kudahuza biterwa n'imico yanyu itandukanye, n'inkomoko n'uburyo mwarerewemwo, n'ivyiyumviro bitandukanye ku kuntu urugo rwotunganywa, n'inyungu n'intego zitandukanye z'umwe umwe. Ntaco bimaze kwibaza ngo kuki tutavuga rumwe, ahubwo ikibazo nyamukuru ni tuzovyifatamwo gute, tuzogikemura gute mu rukundo, mu mwumvikano. Mu rukundo kuvugana vyakabaye biza imbere. Mu biganiro tumaze gukora ku bijanye n'urukundo twaragiye turabivugako cane, ndashira link muri description muzikurikirane. Urukundo rubuzemwo kuganira hagati y'abakundana biragoye ko rukomera, ko ruryoha, kuko habamo kenshi guhishanya, kudatahurana, kutihanganirana, kudasenyera ku mugozi umwe, arivyo bivamwo gusenyuka kw'inkundo za kino gihe n'ingo. Igice ca kabiri. Urukundo rw'ukuri ntirutakariza umwanya mu kutumvikana. Soma ijambo ry'Imana riri mu Bikorinto ba mbere igice ca 13 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'7. Haravuga ngo urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezerererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri, rurenza ko muri vyose. Rwizera vyose, rwizigira vyose, rwihanganira vyose. Ibi bitwereka ko urukundo nyakuri rubabarira. Kubabarira vyerekana urukundo, guca bugufi, gutahura ko atawuri parfait muri relation. Rurinda guca imanza zihuse. Urukundo rusaba ubushishozi. Ugira amaso ntugira amatwi, niko bakunda kuvuga. Rubona kure, ntigwibanda kubitagenze neza gusa, rurengera kuvyo muriko mubamwo muri uyu mwanya, mukaraba ivyakazoza keza mwavuganye ko kera vyiza. Rushingira ku kubahana no gukunda Imana. Abantu bubahana niyo bagiraniye ico badahurizako, baramenya kubitorera umuti mu bugwaneza, kuko muri bo haba harimwo Imana hagati y'urukundo rwabo. Umwe avuga ati urukundo si ukumvikana kuri vyose, ahubwo ni ukubaha uwo mutumvikanye. Igice ca gatatu. Iyi si y'iki gihe irasambura umubano. Mu gihe turimwo, benshi baragendera kuri feelings gusa, ntibita ku bijanye n'ubuzima bwimbitse urukundo rusaba hagati y'abubakanye, nko kumenyana,
ukamenya ibyo umwe akunda, ibyo yanka, imbonoka zoza ziwe, amaprincipe ngenderwa ko yiwe, uko yakuze, aho yakuriye, n'akahise muri rusange kiwe, ibyo yaciyemo. Kutitwararika ivyo ndabigereranya n'umuntu yofata inzira atazi yaroye, ariko akakubwira ngo aragiye atazi amakuru y'ibiriko bibera mu nzira yiyaroye. Uyu munsi ibintu baravyoroheje, dusigaye twiyorohereza mu kuvuga ngo nivyanka ndagenda. Nta kwihanganirana kuhari nk'ukwaho hambere hahise, aho bavuga ngo akagoye bagumako. Vyari bifise ico bisigura gikomeye. Ibikoresho vya none, amarezo sociaux, vyarakomeye. Abantu bagereranya urukundo rwabo n'izindi couple ziboneka neza kuri izo mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bikazanira umwe canke uwundi abona umenga urukundo rwabo rwari rukwiye gusa n'urw'abandi babonye, batitaye ku bubasha bafise no kubakira ubuzima busanzwe babanyemwo ku rugezo rw'aho bagera. Urukundo ntirusa hose, ntirusa kuri bose, rufise amabara atandukanye bivanye n'abarurimwo uko baruhaye intumbero. Rwubake uko murushaka, mwumvikane ivyo mushingirako. Ivy'inyuma, amafaranga, uko umuntu yambara, imbuga ngurukana bumenyi, bishobora gutuma abantu bacika intege kubera ivyo babona ku bandi. Ariko noneho ijambo ry'Imana riravuga ngo namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose, na cane cane uwo mwubakanye. Aho ni mu Baroma 12:18. Igice cya 4, inyifato y'umukristo igihe habaye ivyo tutumvikanyeko. Ganira mu bwitonzi, ntiwihute kuvuga. Mu Migani 15:1 haravuga ngo ukwishura kwiyoroheje guhwamika uburake, ariko ijambo ribabaza rivyura ishavu. Humura, ntufate ibintu nk'ivyiherezo. Kudahuza si intambara, ahubwo ni ububasha bwo gutumbereza aho mushaka kuja. Fata umwanya wo kumviriza uyundi, wibaza uti ni iki gituma yiyumva gutyo. Irinde kumuhinyura cyangwa kumutwaza amajambo. Shira imbere ubumwe kuruta gutongana, gutsinda impari. Intsinzi y'umwe muri mwebwe si inyungu y'urukundo rwanyu, ahubwo intsinzi yanyu mwese niyo nyungu mukeneye hamwe kugira mwubakire hamwe kazoza keza k'urukundo rwanyu. Nibaza ko iri jambo muryumvise. Riravuze ngo intsinzi y'umwe muri mwebwe si inyungu y'urukundo rwanyu, ahubwo intsinzi yanyu mwese niyo nyungu mukeneye hamwe kugira mwubakire hamwe kazoza keza k'urukundo rwanyu. Gira isengesho rihamye, murihagarare ko rizobamira ivyamwa vyiza. Iyo mutwawe mu nzira n'ijambo ry'Imana n'isengesho, ivyiyumviro vyanyu birongera gukomera mu bumwe. Igice cya 5, turemewe gukundana. Ntidukwiye guta urukundo kubera ibintu bito bito. Mbega babiri bojana bataraganye? Niko ijambo ry'Imana ryo muri Amosi 3:3 rivuga. Nukuri kugira ubumwe bisaba kuganira, kwihanganirana no gusaba Imana kutuyobora. Kenshi abantu barasambura umubano kubera ibintu bashobora kuba barakemuye bavuganye nk'abantu bakundana bashingiye ku Mana. Ndabeshe. Umwanya wo gusozera, reka dusome amajambo ari muri Efeso 4:2-3. Nico gitumye mbinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe, mwiyoroheje gose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabariranira, muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mpwemu, umugozi w'amahoro. Amen. Reka dusozere dusaba Imana kudufasha kugira urukundo rutihutira kurakara, kwigira hamwe ico gusabana imbabazi bisigura, kubaka umubano uzira ubwoba wuzuyemwo amahoro n'urukundo. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, turagushima
kuba waraturemeye gukundana. Dufashe tumenye ko tudakwiye gutega ubwoba no kudahuza, ahubwo twagukoresha nk'ishusho itwereka uko twobana mu rukundo no kubahana. Twigishe guharira, gutuza no guhitamwo ubumwe aho gutana muri Kristo Yesu. Amen. Ndabashimiye mwe mugurushiriza gukurikirana Femi TV. Ndabatumiriye kwamanana ntaryo uwo mutima w'urukundo Imana idusaba kugiriranira hagati y'abakundana. Kandi namba ubu butumwa bwagufashije, fasha kubusangiza abagenzi bawe, inshuti zawe, abakwegereye, kugira ngo nabo bakuremwo inyigisho yobafasha mu buzima bwabo, barushirize kubaka ubumwe, urukundo n'iterambere mu nkundo zabo. Imana ibahezagire, tongere duhure vuba. Ntiwibagire kwiyandikisha, subscribe, gupartaja icagufashije muri commentaire. Ndabakunda cyane.